Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye kwemera muri Yesu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu, tugiye gusabikanya ijambo ry'Imana riri mu Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya 49, tuzirikana kuva ku karongo ka 14 kugeza ku ka 16. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo incamake. Mu baremwe ku isi nta n'umwe yaremwe yogereranywa na Henoki, kuko we yavanywe ku isi akurizwa mu ijuru. Bisubiye mu bavutse nta muntu yogereranywa na Yozefu. Yarabaye umukuru wa bene wabo, araremesha igihugu, amagufa yiwe barayabungabunze. Semu na Seti bari bafise icyubahiro mu bantu. Adamu nawe mu gihe c'irema yararuta igifise ubuzima cyose. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, n'amajambo make ariko jewe ku bwanje arakomeye. Reka tuyazirikane. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo incamake. Ku karongo ka 14 havuga ngo mu baremwe ku isi, mu bantu baremwe n'Imana ku isi. Aya majambo umukama Yezu yayampaye kugira tuyasabikanye, kubera irya video na birya bintu tumaze iminsi twiga turaba ingene abisi barenze, bari kurenga gose inkombe, basesetse amazi ngo yarenze inkombe. Natwe nuko ngo mu baremwe ku isi nta n'umwe yaremwe yogereranywa na Henoki. Mu baremwe ku isi nta muntu n'umwe yaremwe yogereranywa na Henoki. Urumva ko Enoki, bamwe Enoki canke se hano handitse Henoki, yari umuntu akomeye mu bantu bose baremwe ku isi. Murumva ko Enoki yarafise agaciro cyane, kuko we yavanywe ku isi akurizwa mu ijuru. Kuko Henoki yavanywe ku isi yurizwa mu ijuru, atarinze gupfa, atarinze guca mu cyobo, ajanwa mu ijuru. Aha rero hari kera imbere ya Yezu rwose. Turiko turaraba rero ab'Imana yaremye n'agaciro kumbure dusumbane. Bishatse kuvuga ati Imana niyirema umuntu ikamurema ikamushira ku isi. 15 bisubiye mu bavutse nta muntu yogereranywa na Yozefu. Ngo mu bavutse nta muntu yogereranywa na Yozefu. Yozefu nawe ni umuhungu wa Yakobo, umwe yari mu Misiri. Bene wabo b'abahungu 12 ba Yakobo, abahungu 10 bamugiriye umugambi, bakamuta mu gisumanyenzi, nyuma bakamukurayo bamugurisha. Yozefu wa undi yahora arota indoto, yazibwira bene wabo bakuru, bakamuraba ribi, bakamufata nabi. Ariko iyo Imana yaguhaye yakweretse ibintu, amaherezo biraba. Ahubwo wewe nukuraba ibyo uba weretswe, ukabisengera, ukamenya ati buri Imana ya iki kintu kiriho, ndeka ndagisengera. Niyo woba warose ibintu bibi, nabwo nukumenya ukuntu uhagarara, ukamenya uti Imana yanyibiye ibanga. Kumbe kwa Satani hari imigambi mibi bariko barategura kuri jewe, canke se abadayimoni n'abakoreshwa n'abadayimoni ngaha mu isi. Yozefu rero murumva ko bamwe bamutwereka nk'umuntu koko yari akomeye. Murazi ko mama wiwe
yapfuye abasize ari abana babiri bavukana kuri nyina, ari Yozefu n'uwamukurikiye Benjamini yaciye mama wiwe yapfuye ariko aramubyara. Aha naho benshi murabizi. Rero kubera uko kuntu Yozefu yabaye mu Misiri akava na se wiwe Yakobo akamwakira n'umuryango wose, baramutubwira yarabaye umukuru wa bene wabo, araremesha igihugu, amagufa yiwe barayabungabunze. Ngo yarabaye umukuru wa bene wabo, araremesha igihugu. Ni hahandi nyene yari mu Misiri, hanyuma Yozefu akaba mukuru wa bene wabo, bamaze kumenyana, hanyuma umuryango wa se wose ukimukira mu Misiri. Rero baratubwira ukuntu yabaye mukuru wa bene wabo n'ukuntu yaremesha igihugu, kandi muzi neza n'ukuntu Mukabutifari yamurenganije bakamuta muri prison, nyuma Imana ikamukurayo, nyuma kaca aba umutegetsi. Haleluya! Na Imana itokura umuntu, nta Imana itokura umuntu kwera. Ngo amagufa yiwe barayabungabunze, amagufa ya Yozefu barayabungabunze, kuko igihe Imana yari kirabakura mu Misiri n'amagufa yiwe barayimukanye, bagiye bayajanye. 16 Semu na Seti bari bafise icyubahiro mu bantu. Semu na Seti ngo bari bafise icyubahiro mu bantu, Semu na Seti. Ibi nabyone umuntu yobikurikirana, igitabo muzo bisangamwo mu gitabo cya mbere, mu gitabo cya nibagiye ukuntu kitwa mu mbabarire. Ngo Semu na Seti bari bafise icyubahiro mu bantu, Adamu nawe mu gihe cirema yararuta igifise ubuzima cyose. Buriya rero ijambo nari nashatse ngo duhagarare ko cyane niri ngo Adamu nawe mu gihe cirema yararuta igifise ubuzima cyose. Mu gihe cirema murumva rero Imana yararemye Adamu, imuhumekeramo umwuka wayo. Imana imuha umwuka wo guhema, nuko imugira umuntu. Kandi ibikoko byose byari muri iryo shamba, bari muri Edeni, ntabwo Adamu yarabyishimiye ngo yumve ko afise umunezero wo kubana nabyo. Ariko Imana imaze kurema Eva, Adamu yaramubonye aranezerwa, gutyo Adamu amwita n'izina, avuga ati, aranezerwa ati ndanezerewe dukomoye akagufa ko mu rubavu rwanje cyangwa ko mu mara yanje. Adamu anezerwa no kubona Eva, amwita umugore wiwe. Kandi bari babayeho batambara, bari babayeho bibereye mu nema y'Imana. Muri Edeni Imana yaraza kubatemberera ikabaganiriza, bakaganira bakanezerwa. Mugabo nyuma Satani aje mu nzoka amaze kubabesha, bisanze nyine bahemutse. Imana ntiyongeye kuza kubatemberera. Adamu Eva, kuko inzoka cyangwa se kibi, ijambo Satani yabeshejesheje Eva, yamubwiye ati buri iki giti wokijya,
imana yarabahishije ibintu mwoca mumenya kurema nk'imana ati mwoca mubona byinshi mukabona ko imana yababeshe bana b'imana Eva mu ntege nke yumva ko ibyo satani amubwiye cyangwa iby'iyo nzoka imubwiye ariko kuri yemera kujya kw'icyo cyane. Buriya rero je hari ibintu mpora niyumvira usibye ko kumburegira ndabivuge ko ariko ibyo ni ibyiyumviro byanje ntawe mbwiye ngo abifate nk'ukuri. Kuba satani yarabaye mu ijuru yarahaze abantu igihe cyose abantu tuba twibaza iryo tunda bariye byatumye imana irakara n'itunda nyabari. Jewe rero ariko nabasabye imbabazi bana b'Imana nasabye imbabazi ndazi kandi hariho abantu bagenda bakatutuntu bakadusasiriza mu buryo bwo kononera abantu ntihagire ubuzoza kundegera canke uzomvugira uko nabivuze canke ni washaka kubitanga uzobitange nk'uko nabivuze guhera ku ntanga. Muranibaza rero ati uko biri kose satani yarabeshe Eva barajyamana kumbure ntaba nibaza ningira ni Eva ashobora kuba ariyo yaratwaye inda akaba ariyo abyaramo Gahini hanyuma rero imana nyuma ikarakara kandi biyumvikana kuko yego hanyuma niyo mpamvu nibaza ati Gahini yari umwana yavuye kuri Sekibi bituma agirira umutima mubi mwene nyina Abeli yica Abeli kuko Gahini yari kunezerwa yari gukura yubaha mwene wabo ariko uwo mutima mubi Gahini yakuranye wavuye kuri Sekibi satani yabeshe mama wiwe nawe akaza kubesha ise. Murumva abana b'Imana ko ishano ryari riguye. Ishano ryaguye rero kuva satani yirukaniwe ku ijuru agaca abona ati ko nirukanwe mu ijuru nari mu munezero ndabajya abantu Imana yaremeye mu isi ngiye kubadurumbanya. Rero nkuko nasabye imbabazi nta uko biri kose satani yarakoze ikintu kibi cyane Adamu na Eva cyatumye isi n'uyu munsi iri mu kaga. Rero ikintu ushaka twongere tumumvikaneko nyimba Imana yararemye Adamu ikamuhuhiramo umwuka wayo Adamu akamuha ubuzima agatangura kuvuga cyane se akazaraganira n'Imana hanyuma Imana ikamuremera Eva bakabana hanyuma Eva gushika naho acumura Imana ikamubwira ati uzobyara urushe ko wumviye irya nzoka ukakora ishano nari nakubujije n'akazi kawe uragowe uzobyara urushe kandi wowe nawe mugabo ko wumviye umugore wawe ukarinda wumvira umugore wawe ukajya ku giti nari nakubujije na wewe isi izokumerera ibyatsi bitova amahwa n'ibindi kandi uzojya urushe uzogira iki ibintu nk'ibi. Niyo mpamvu rero nshatse tugongere tugarure ibi bintu abana b'isi bariko baragira bariko baratumutwe barondera iki kurema umuntu bakureho ububasha bw'Imana. N'uyu munsi barumvira Sekibi barumvira satani bariko barumvira satani ti oya Imana yaremye umuntu nabi reka dukosora Imana tuyereke ahubwo ko twebwe ariko dushoboye kurema umuntu mwiza asumba Imana yaremye. None bana b'Imana murumva Imana ibyo inezera murumva ibintu
aba bantu bo mu isi iyi siyanse mwumva ari sawa kwe murumva atari igiye kuri turisi inyimba Imana yarababajwe no kubona Adamu yubahutse akajya ku giti Imana yari yamubujije nubwo je nasiguye ibitari giti ariko dufata ibyanditse muri Bibiliya akajya ku giti Imana yari yamubujije bigata ko akumva kiramuryoheye agaca henda n'umugabo uti mugabo wanje Eva nyamara uko biri kose ibi bintu naho Imana yatubujije biraryo gerageza wumve rya wumve nawe akajya hanyuma bigatuma Imana ivuga ati oh ko mwabigenje uko rero nimubyare murushe n'akazi kanyu iyo bataza kujya kwa kiya cyama ntabwo tuba duhangayitse kuko Imana yari kurema abantu itarinze kubyara umugore atarinze kubyara babaye yari kugira ubundi buhinga Imana ibigenza yari kubikora ukundi kuntu rero umuntu aba yikuye kw'agateka bituma Imana ijya gutembera kuramutsa ba bantu yaremye ngo baze baraganira bakina n'Imana bumvise Imana bariruka barinyegeje Imana ati byageze ngo twakumvise turiruka bana b'Imana ngo ntitwambaye bamenye gute ko batambaye Imana bonyene bariko barikingakinga ibibabi Imana ibaremera ibibabi by'ibiti cyangwa ibaremera impuzu irabambika mugabo uyu munsi abantu b'isi basigaye bagenda menya kandi Imana yabaremeye impuzu bambara Adamu na Eva abantu basigaye bagenda menya ahandi naho ariko ndababwire nukuri ibintu biri mu iyi si Mubantu Imana yicaye iturabira mu madirisha girira twega ikavuga ati ese aba bantu ni babandi nzi nukuri turamaramaje kwe kubera ko umuntu aragenda kudodesha ukaraba yadoze ubu rero hariho modeli zateye aradoda akadoduku utubere hakaboneka agapfuka k'umbuto hanyuma bigaca bigenda uku mbese abari kuri YouTube nk'iyi buruzi nambaye ibi ntibiriko ahubwo tubara twera ariko umuntu nyene babigenjeje nk'uku amaboko agaza kuno bigafatana uku mbese kuburyo umuntu ataninyagambura nk'uko abishaka nyene acagenda poster hano ku bitugu biri hejuru kumanuka hasi Mana urumva nubwo ndiko ndavuga ibintu urumva genda raba nko mw'iyi minsi nagiye ntaha mu bukwe nagiye genda mu bukwe natumiwe mu bukwe kandi iyo ntumiwe mu bukwe nanje nyene ngomba kwambara neza usibye ko je natigita ngo ndiko ndaza kugura bishasha niyambarira izo mbasanzwe fise ibintu nk'ibi rero nagiye mbona abantu ukuntu rero badodesheje ugacibona cyane se wipfuye agasoni akadodesha agashira ku kuboko kumwe aha hose bigaca bicaha ibitugu biri hejuru rero hariho abakundereza bakageze epfo mugabo pasura igacibonekesha ikariso ikagera aha hariho abandi baduzane Yesu nukuri ndababwire Imana yo mu ijuru ikomeze tubabarire Papa Yesu akomeza tugwize ko imbabazi ziwe kuko atatugwijije ko imbabazi ziwe ngo yumve ko abone ko yamenetse amaraso kugira tubyare ibise yateye nakomeza ahagarare nyene adufashe n'ayandi isi yorindimuka neza birababaje biramaramaje Adamu na Eva Imana ibaremera impuzu irabambika kuko bari gusa none bya bindi Imana yabambitse ngo bahishe imibiri maramara
abantu kandi bana b'Imana, kubera iki umuntu yibonye ko hari ahantu agomba gupfukama aramaje, ariko uyu munsi umuntu atwarira hejuru uko ashaka. Murumva rero ko ntabwo Imana inezerewe n'ibintu turiko turikoza, nta na bwinshi. Tuze twibaza ibyabaye kuri Sodoma na Gomora, turabe n'ibyabaye kuri Nowa ku mwuzure wa mbere no kuri Sodoma na Gomora. Ubwo koko bariya abantu ba mbere bo kuri Nowa, mubona hari aho duhuriye nabo ku byaha turiko turakora? Turabasumba cyane rwose kandi twebwe twarigishijwe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibihana abantu bo kuri Yesu Kristo bizohabwa abacumuzi bizoba bibi. Burya rero ngo hariho umuriro uziyongera. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Kuri Sodoma na Gomora, Imana yababajwe nuko abantu bari batanguye kugira ubutinganya, abagore n'abagore, abagabo ku bagabo n'ibikoko. Ibyo kurema abantu mu mahema mashini cyangwa iby'abagore n'abagabo gukoresha ibirobo n'amatoyizi, ibyo ntibyari bwabera. None raba iterambere ririko rirasasibiriza abantu kubyarira muri aya mamashini. Bana b'Imana, nukuri Imana yo mwijuru ikomeze tugwize kw'imbabazi, tubabarire, kubera nukuri turamaramaje, turababaje Imana, turasesemye Imana. Abantu bari mu isi bitwa ko twamenye Imana, dusenge, dukore, twigishe. Niyo mpamvu Yesu Kristo ataratora uwabonye wese ngo avuge ibi bintu biriko biraba, avuge. Ariko abana b'Imana benshi babica no ku ruhande, cyangwa se abandi ho kwigisha ibi bintu nyene bibabaje. Abandi bariko barigisha ibyigira 10 no kuja mu bihugu biteye imbere no kwironkera imigisha, amamodoka n'ibindi. Ntabwo bariko baravuga ikintu kicyobora abantu cyane bereka abantu ukuri kuzotuma abantu baja mu ijuru, cyane se inabi hari kubakora ibi bazoja mu muriro udahera. Bana b'Imana, audio reka tugeze ngaha tugarukirije kuri Adamu. Nawe mu gihe cirema yararuta igifise ubuzima cyose. Adamu yaruta igifise ubuzima cyose, yaruta ibikorwa, yaruta ibintu byose, ariko yari yaremwe n'Imana, ari umuntu special n'umugore wiwe, kandi bategekwa ko bazoza barabyara. Rero kandi Nowa, kuri Nowa Imana yaravuze ati genda mubyare mwuzure isi murondoke, ariko ntiyavuze genda mukore amamashini yo kubyariramo. Rero abaja mu mamashini n'akazi kabo, n'abazobyakira n'akazi kabo, cyangwa abazigisha ko atacyo bitwaye, nk'uko abantu bigisha abantu nibakoreshe kapote, nibaje ku nshinge zo kubyara ku rugero. Bijya byose ni ibintu bipfuye. Bana b'Imana, kurikiza Bibiliya, kurikiza itegeko ry'Imana kugira tuze tubone ubwami bw'ijuru. Igihe kiri hafi, Yesu akaza gutwara umugeni wiwe, akaza gutwara ishengero. Ndakwipfuriza ko Yesu azokujana niyo aza kudutwara. Umukama Imana barezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yesu, turakunda.